kwa kutoa sadaka shukrani nikisema Bande. Baba nasema kuvyuma na uvuga uti asante asante asante. Abatazi asante mu Kiswahili ni urakoze, mu Kirundi ni urakoze, mu Kiswahili ni asante, mu Gifaransa ni merci, mu Cyongereza ni thanks cyangwa thank you. Nivyo bera wewe ni uri umwongereza tuzi nanje nuko nyene twagiye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Simanga oraraje abamara matse nawo barira beri nawo inambara ndamubona yasunguriya ngo abanyitamba hejuru bamaramare kuko oraminduriye amazina. Uyu numuririmbyi w'umurundi kazi yitwa Genevieve niyo kwizera ubushitse twaramuberetse mu ndirimbo ibihe. Uyu munsi muri show ya 33 tukaba tumugarukanye mu ndirimbo yise Ampinduriye izina. Uhora witwa Mata yakakwita Mariko, bari Genevieve akakwita Kaboro, birumvikana. Nisho uno munsi zakubigizwe n'indirimbo nyinshi kandi nziza zitambika, turaza gutamba dukatike. Imana yanje ntimumbaze, mwegere hafi y'inyakira majwi n'inyakira amashusho zanyu, ukoresha telefone canke ordinateur canke ukoresha abayita ecran plat canke y'umugongo, byose birajamwo. Ni prote turakingiwe mugarutse guteramana kuri mikro uyu munsi, ariko kuri mikro ya kabiri ni ya gatatu ni kurikira nza kuba ndi kumwe n'abakobwa nyene badahengeshanya kubaha ibintu vyiza, ibintu vy'isuku, ibintu bisukuye, ibintu vy'amavuta. Aho yicariye nyene nawe ukabaranya kubikurikirana ukaryoye gukamererwa neza. Ni kubera iki? Ni kubera babishiramo ingufu, bagashiramwe ishaka, bagashiramwo n'umwete no gusenga nyene nico yakikabira ugasanga ibintu bisa neza. Suko turamutse bera meze neza nguwe neza menga vibes ikirenga ingura byutse cyego ko wazindutse uzayitira ntirahera. oya nyene niko nabiteguye umunsi iko shabavuze ngo kumuduhindagura ngo buri munsi ngo umunsi wose ngo usanga ufise akastari kawe parufe tukuramutse nawe uramutse abariko abagiye kudutega amaso n'amatwi. Murakoze cyane ndabaramukije bariko baradukurikirana. Ego Imana ishikara kubagira neza. Amina. Mubande mudukurikirana turaca bategura bya byiza nyene nkuko mwama mubibona. Ego asante sana. Samari byiza ntivyigera bihubangana cyangwa ngo binyagare. Safi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bonjour. Utinka bandarangite. Genevieve, kapo, mwiriwe. Meze neza. Abanyitamba hejuru bamaramara. Kuko warahaminduriye. Arihinduye nyene baca bacekera bakamaramara. Cyane. Asante sana. Nabatuza kuba turi kumwe ro bagiye ari abarikora ahana hariya kugira ngo bazane isho imeze neza, nayo akaba ariyo tugiye kubashikiriza muri kano kanya. Mukomane natwe twinjire neza muri ino show y'uno munsi gice ca 33 nino ndirimbo nziza Ampinduriye izina. Indirimbo ifise amasanamu meza ikabikoze neza, urashobora kuja ku rubuga rwa YouTube ukandika Genevieve niyo kwizera, ukabona ino ndirimbo nziza ukayisangiza n'abandi ugafyonda ku Kaboro, hanyuma ukagira subscribe nimba arizo bari rya mbere. Ibyo nyine ucuja no kuri Tarisisi Hope Ministry TV ubikore, na cyane cyane ko uzi ko tudahengeshanya kubazanira ibyiza. Reka twinjireza nino ndirimbo umukanya turagarutse. Abanyitamba hejuru babaramare kuko oraha binduriye amazina
bakashimanga wararaje abambara maze abanyambaye turu babaramare kukura biduriye amatina aho naririye bakashimanga wararaje abambara maze mbere nawe mbarira mbere nawe inambara ndamubona Yesu nguri yaraje abambara maze mbere nawe gufusha nagira giyoza ndamubona Yesu nguri yaraje abambara maze uyitambisha igifusi ukwiteza akabona ingorane ihenda mani yaratonye ibwami yabona kumenya isi n'ijuru n'ibyiwe ategeka abantu ko bamupfukamira Morodekayi arasimba ararahira yambaye yitariye kw'irembo ry'ibwami hari icyo yakoze cyatumye yibukwa igiye namani yaratonye ibwami yabona kumenya isi n'ijuru ari bye ategeka abantu ko bamupfukamira Morodekayi arasimba ararahira yambaye yitariye kw'irembo ry'ibwami hari icyo yakoze cyatumye yibukwa wari kumumanika bamusiniwe ndamutambagije kudogabaye umwami mwamakunze muri kwagirirwa wari kumumanika bamusiniwe ndamutambagije kudogabaye umwami mwamakunze muri kwagirirwa amarira wapurira umuru ugiye kuyahozwa 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 amarira wapurira ukarizwa n'ubugumba ugiye kuyahozwa abandi bagaheka nawe ukicwa n'amaganya umura ugiye kuyahozwa kuva aho waririye ni kera Imana iraje kuguhoza irira babarira ati nimuhumure kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza bwirira abo baganya bakaganya buri munsi Nukuri. ni kuva aho mwaririye ni kera ni kera Imana iraje kubahoza bwirira babarira ati nimuhumure kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza humura ugiye kuyahozwa kuva aho waririye ni kera Imana iraje kuguhoza bwirira babarira ati nimuhumure kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza bwirira abo baganya bakaganya buri munsi ni kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza bwirira babarira ati nimuhumure kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza Imana iraje kubahoza dukomera amashi Imana dukomera amashi tugakomera amashi no muririmvyikazi yagiye akatuza ino ndirimbo nziza avuga ati humura yo warize ugiye kuyahozwa aho waririye nikire bije bihe wagende wambaye udushambara none Imana ngiye irajira kwambitse no muzi ugenda upendeje no mu mutwe wahinduye oya reka navuze bera mu diaspora tutsinanye ariko kandi urabona neza ko na Safi yahinduye bana kare wazigoza nuharutsa umetse kuyana waza utuntu tumwe muri Transition Ministry TV nta kintu tutazobazanira ikintu ciza cuje turagira tukazana Amare
ubundi nanje nzobigira nkuko numve uko biryogenda. Nino ndirimbo rero amindura izina kuva hariya kwa Genevieve niyo kwizera Maîtresse Kaboro. Indirimbo none wayisa mpinduriye izina ko ari gute wavuze utampinduriye amafaranga yara marunda baya madolari yara madolari abaya mayero kubera ikampinduriye izina ndagomba kumenya impamvu ntaguciriyemo no kuvuga iyo Imana iguhinduriye izina byose kuri wowe biba byahindutse. Hari amarundi hakaba amadolari haba amadolari hakaba mayero hakaba amakongore n'amadolari no nuko nyene hari yandi bita mayero hariho bita masefa hari bita amapaundi. Muri Zambia bakoresha maki. Tubwire mukoresha maki mwebwe amakwacha abaja muri Arabia mukoresha maki abari muri Saudiya reka bayita mareyare ino natwe reyare tuzi ko ari impuzu zo kwambara. Zodase za bera ziranyishe kwindagerageje amaboko avunagurikiye mu kirere vyanse gira turabe twagiye ariko atameno bitajanye nibutse igihe kimwe nari mfise concert one indirimbo za Zuru zabatama ngo durundu mutipe mbona ari murizi bera ko ari karita ko kayumba bana mufiri ino ndirimba mpindura izina mukanya turabazaniye aho undi muririmba kuyitambuka ndayumva tuva hariya kwa Genevieve niyo kwizera Maîtresse Kaboro Maîtresse Kanyugunyugu. Amazina yagiye habwa n'umwuga yo ni menshi cyane muri Transition Ministry TV uhaje mana yanje aguhindurira izina. Hari abitwa ba Maîtresse ndeka kunkumuzi hari ba Mr we hari ba Maîtresse ka dancers hakaba na ba Maîtresse Mbambura kacugenda hari ahijya kwa Kanyugunyugu ariwe Kaboro aguhindurira izina ugeze hose na cecero muri Transition Ministry TV na udukurikirana sha rigiye guhinduka ndakurahi uzabombarira. Reka tuve muri kino gihugu cy'u Burundi kuno muririmbyi kazi w'umurundi kazi nyene bari ku kazi nyene muri Transition Ministry TV ku kazi amabina yazi twerekeze hariya mu gihugu kibanyi ca Tanzania kuno muririmbyi kandi ingene mu mashini n'umunsi yahembanye Oyo abatarabona ino ndirimbo ayitambuka nyene indirimbo ni maseketure uyita uko ugombye kuva ariya kwa Rose Muhando umuririmbyi kazi mu gihugu ca Tanzania muzi neza ko ari umuririmbyi yanditse amateka kuva kera sha kuva nkiri muto cane nagoma muri indirimbo ziwe maze nkatama nkatarika none hengo uyu munsi mwe nabonye twicaranye hano dusangira n'akabenzi nahoshwe oya vraiment twasangiye akabenzi ariko twarasangiye kiyago reka tugenda nino ndirimbo yayise masekete ariko ntuze kombaza ico bisigura
uramutelefona umubaze ari kuri mirongo kanyenyeri plus 250 ntumbaze 55 muri Tanzania 54 ni uri sure jenda bizi ni 55 kompoza akanyenyeri amajana 255 zikurikira ntuzimbaze uca uvugana na Rose Muhanda akubwira amasekete bisiguriye twagiye wakijana mapisi hayo nao baba masekete ale masekete wachawi masekete ale masekete kumbe machetani masekete ale masekete hayo madanga masekete ale masekete wanyome uzima kumi manene ale masekete oyo na mengine yana mapengo ale masekete yana miba kwenye migongo ale masekete inaogopa kuvunjwa shingo ale masekete wana Yesu chocho ya bekipondo ale masekete hayo madanga masekete ale masekete papa naogopa ale masekete fukuza shetani asema fukuza fukuza wachawi hawo fukuza wakijana tupu nasema fukuza wakibeba maru waza kufukuza wachina nasema fukuza wakijana mapisi nasema timu kwa jina la Yesu nasema fukuza nimekuja kwako, nimechoka sana, unipepe maneno ni mengi yanaleta njaa, nipepe kwenye mbawa zako nitulie, Yesu nipepe ninaona joto nipepe Yesu nipepe Yesu nipepe Yesu ariko no muririmbye akantu ko kubeba ko guheka kani bebe karamukurikiranye ni bebe ni pepe c'est sûr imyaka yose nayumvise navuze ngo Yesu ni bebe kubera nyine kujya kunukwa ni bebe nanze nyine kavuze Yesu ni bebe reka twumve man habadutsinda Unomuzi ni bandika bandu watu vibujo tuji wavo tukagera tukagarwa nimutumenyere ngo tukwa muri ivyo rero turahindura tukabazanira ibintu mve wachawi wapigwe Yesu ni pepe Yesu ni pepe Yesu ni
twari twababwiye rero mu ntango kuno muririmbyi yitwa Rose Muhando benshi muramuzi nibwo tutokurirwa turamuvuga mu muzi kunadusumvya muramuzi muri ni bebe ni bembeleza nasema umteule we macho hizi ni siku za mwisho iyi ndozi ni ya Hebera iyi ni ndirimbo za Rose Muhando ni iyi uratirishije cuvuga iyi ndapani waruvuze yindi ninde fise Parofe asali tumeiona tuipakue pakowe tuipakue ni nyinshi yindi Rose Muhando naona kama mao wayigiriye ko na clip video arayejeje iyo yitwa ndivyo urivyo waruvuze ngo ngwekyo ikimujana mana nyaga yo jamani maisha ya mpaka lini achia wagore wetu achia mashanga achia faranga zetu achia nuko rero ni nyinshi muvise nyinshi mumwibukira ko mwakunze kuva kera je nakuze namwe mabango ninyanga uniondole majivuno komesha kibu hindi twita Yerusalemu mwanangu twayikunda twe n'umuhungu yitwa Saidi hariya ku gatumba sha ndari mfise radio na nimekukimbilia wewe bwana pana bibi turafoye tuja murinde mteulewe macho hizi ni siku za mwisho kwani yale yaliyotabiriwa sasa yametimia tusimame imara Facebook Twitter amekuwa Mungu Facebook Twitter imekuwa WhatsApp epo ni WhatsApp si WhatsApp man afisa amateka menshi no mukenyeza hari hozo yubahwe ahari nta kirundi yumva ariko uri ukaba wumvikira n'ubwira uti aba bantu bakora muri Transisio Ministry TV wanasema chukua mawa yako bado ungaliki ico nikizo cyo muri Kongo cyo muri Tanzania bati bado ungali hai nuko tuva kwa Rose Muhando ariko kari tutaramurekura koze tugaruka dufiringe gato ino ndirimbo yiwe nziza yise Masekete izi zose zavuzwa hano muri kino kiganiro mu minsi mike turaje tuzibashikirize harito mwari muzi nizo mutari muze kugira ngo muze mupurudike kabisa ni muri Transisio Ministry TV naco muzotubura na twari namwe muhari mutubere ijisho tubabera amatwi mutubere ijisho mugumane natwe gatano kuri kagenzi kako babakobwa nabavuga ati cyo inguvu zirakwiye kabisa tuzotambira Imana gakanju canka muri Tanzania kitaka sketi kagombe gataboke nagombye kuvuga yapure kare irazi kintu ubuvuzi nusu y'ijipo nukuvuga ijipo idakwiye izo nazo tuwe nitwambara izidakwiye turikwiza murabizi none mbiza twoze bona twe eka twe tuvuga ibiboneke bigaragara kizo zo musi kenda mambo ya DJ yayo narimaje kubatera mero gatoya canka merwe bivana naho dukurikirana uri nico ikikubangukira kuvuga nimbaramero izo ntumbaze nitwona bipfa ariko kandi tuva ko Rose Muhando tugaruka kuri no wundi muririnzi mu gihugu cahihi turaza kumugaruka ko turababwira va hehe yitwa gute yakoze iki nyene yakoze vyinshi nawe ariko tuwadutambe yemwe mane mwitegura nta burofa canke ubufyinyi ntumbaze ko nbavyita nyambara ubufyinya mugatwemeye ko tubazanira sho imeze neza tugiye gutamba mane hamwe mega nta nakagufa atwifitiye suko none hatujari jasho atujari kuchoka wala nini turashitse Hayona papa masekete ale masekete wachawi Yesu ni pepe Yesu ni
Eka nkuko narababwiye kandi mu kanya gaheze katuve kwa Rose Mahano tuje kuraba undi muririmbyi hano. Muririmbyi ameze neza cyane byaje muri ino ndirimbo. Umviriza. Chabuzo ni ngo wumve. Nikupe nini? Atangura avuga ati niseme nini nikupe nini navuga ngo none mvuga iki ndaguhiki. Kwivyo ukora birenze. Yesu Masia. Twagiye. Niseme nini Bwana? Niseme nini Baba? Niseme nini Baba? Kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba? Niseme nini Baba? Niseme nini Baba? Kwa yote nashukuru. Oh, niseme nini Baba? Niseme nini Baba? Kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba? Niseme nini Baba? Niseme nini Baba? Kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba? Niseme nini Baba? Kwa mapenzi unayonipa, kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba? Niseme nini Baba? Kwa yote nashukuru. Oh, nikikufananisha na yoyote huwezi kufanana Mungu wangu. Niseme nini Yesu? Kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba? Niseme nini Baba? Kwa yote nashukuru. Vile unavyonibembeleza nikiwa na shida Mungu wangu. Niseme nini Yesu? Kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba? Niseme nini Yesu? Kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba? Nizungumze nini Baba? Niseme nini Yesu? Moyo wangu wa kushukuru. Niseme nini Baba? Niseme nini Yesu? Oh, amani. Furaha umenipa. Umenijaza utulivu moyoni. Kwa yote nashukuru. Unafunga mkono. Nakusifu sasa. Sasa nashangaa ukali huko nyuma. Chomeni. Longela Ndio kwenye vesi. mkatose kao. Hey. Vua shuti vua. Doze. Mimi ni yule moja kati ya wale wakoma 10. Baba nakuja mbele zako kutoa sadaka shukrani nikisema. Baba nasema. kuvyumva nawe uvuga uti asante asante asante. Abatazi asante mu Kiswahili ni urakoze, mu Kirundi ni urakoze, mu Kiswahili ni asante, mu Gifaransa ni merci, mu Cyongereza ni thanks cyangwa thank you. Nivyo bera wowe ni uri umwongereza tuzi nanje nuko nyene twagiye.
ndakomeye kubona Bera ariko aratamba wenyene twese duhagare turabe Bera uko natamba sha ari amazi misi adutorana ubuntu bw'ubushimwe bakavuga bati turaba umwana w'umwigeme hagiye atamvye neza bagatora Bera mu kumukeza tumuhe kano kanya tambe wenyene turabe natwe tumuhanga amaso baje twitoze basha tura natwe je ko bodutora none tugire gute twiyo twagiye 1 2 3 go Shama mukomera amashi Bera mukomera amashi je gusa nkabona bino bintu bikaguma gutya ubushimwe ndabona agiye kubutumara na parufe gerageza turabe nawe gerageza turabe ikisi kibazo cyo kugaragarizamo ubunyantege nkiwi twagiye tambuka uvyumva ivyo nibiki komanda kumara amazi imbere y'abakunzi sha urumva yerega ntaraca ahantu ariko gira ubereke twagiye Bena Bera gutwara amanota ari we waruramukiye kuronka kaya gashime ki ntabwo meze neza reka ntambuko ndavyumva tambuka uvyumva wowe uzaronka kaya gashime kitira umutamvye mwiza w'indwi twagiye Wow. Ona wewe. Mukomera mashiwe Bera nako parfait kwere ba. Uyerga Bera izira diwe rigumakano kanje kuberamo. Niwe atawanya gashimwe kumutamvye mwiza w'indwi. Ariko ndabona parfait muri nundwa giye gutahukana gashimwe. Nawe turabe safi aka gastire vraiment umunsi wara dusimbira muri Kongo gutemberayo. Muri rwanje urazi ko twakoresha. Bano siniangushe twende twagiye. Kumiriza ya kumubanira simwe mamuhaye ufatire ukumirize sha safi kumastire nkizi nekujya bufata igikeruka gita mu mazi ubugishoboye vraiment kecha kifu akitire kagenda bereka ivyo nigiye mu mazi bivuze ko stire nkizi kuri safi man ubona yuko umenga nitso Minga niyo bamureresheje yatose maberebere umabashiwe safi kabisa umabashiwe nge turabe hariya turashobora gutanga nk'umunota 3 ku 10 twagaruka kwa parfait akaronka 4 ku 10 abiri nuko wavuze yuko umeze nyene nawe urashobyumva tugarutse no turashobora gutanga 8 ku 10 kwa safi turabijya nawe ko yinana ataka kwiza yose kuri yose bamwita maîtresse Kaboro twagiye Gira bakuboera tere yose ni yiwa
Hano ngo tuve twiruke hariya turagenda usigara ngaha twagiye. Mukomera amajiwe nawe bureba. Ariko vure bagira simara amanota yiwanje rekana watahukana yo 7 ku 10. Abari kwa dukurikira bazako tubwira wabaye wa mbere n'uwa kabiri n'uwakurikiye. Muri nontiri baje batubwira niratahukanya gashimwe kindwi. Jewe sindimwe vure magoje ivyo mwataze nta nevyo noshobora. Ariko reka ngerageze baje gaje ndajifa kwanga nagerageje none ngire gusa. Twagiye mu Peter abere. Bose nkokora gusa nko kubita umugere. Nukuri nkuko mamaze kuvyumva ndirimbo nakadiho keza kuvaria muri Agape Gospel canke gospel nkuko beshi mukunza kubivuga ndirimbo bona neza ko ari ndirimbo nziza cyane dushira muri mood yo gutamba tukatazira ibintu bikaba buryohe bikamera neza cyane abantu babone ivyahubanganye bikagaruka bigatora inzira bikava mu bubafu bikaja mu buryo Nondirimo niyo tuje dusozerera ko ino show y'uno munsi gice ca 33 ubona ko yari imeze neza cyane kabisa igizwe n'indirimbo nziza zitambika nabo twari tuzi ko batazi gutamba bikarangira tubonye ko babizi abo twari tuzi ngo barabizi nabo bikarangira babanikiye bera shoyo no munsi wayibonye gute nakaye kajambo babwira badukurikiranye bano babwira badukurikiranye nuko bo batotubanira ntibatubanire ibikenewe barabizi nta birefu okay parfait bibuze ivyo bikenewe n'ibiki bikenewe cyambere egera micro cyambere gikenewe no kugira commentaire yego na s'abonner nyene nivyo birakenewe cyane yego sigaje bibiri na commentaire cyo hereye kicu tubwire s'abonner mu Congereza cyo wigiye mbese turebaza abantu s'abonner oya mu Congereza hani mu Gifaransa anangle muri in English yes subscribe turashitse yabishoboye terapa yari kubimenya safi nawe gira akajambo bw'abadukurikiranye isho y'uno munsi kwa poa sana wapendwa nataka muangalie sana isho na muendelee kutia kale kaboro yani unafaa sabone mu Congereza kwa Kiingereza sabone kwa Kiingereza twende sabone kwa Kiingereza subscribe kanyambari surprise yenyewe mnatia yani mnafaa sabone et puis mnafika mnatia kale kaboro asante sana Chenevze kabo wanatia kaboro ngira niwe batira nyine kaboro
mwunganire uhere kuri subscribe uvuga ni noneho ndabimubwiye uco uvuga nibikurikira Okay, turabakunda cyane mwese mwama mudahengeshanya kudukurikirana nimwubagire kugira sabone na j'aime na partage ariyo yimvugire none reka ninde yo yishobora kandi bagire like share na comments na subscribe ariko Genevieve vinatuma komera manje kaze gituma niwe muntu wa mbere mugirira impuhwe yari kiravuga mukamwunganira atanabibasabye reka ndabashimire mwese team Tarasisi Hope Ministry ndabashimire kuba dushimire mwebwe mwafasha akanya kanyu mukadukurikirana aho mwari mwibereye mwicece nke muhagaze muryamye canke mukikamye ntumbaze umwe wese akoresha agaposter abona ko kamubangukiye hari umuntu ari karavuza akaziki bana ubona yihengetse kabisa kicarisha itakori nkajya nitako nikoto ngaranga ikoto ningo itako wani ngo ni basusu ntumbaze kuba dukurikiranye umeze kose tugushimire wakoze rero kora bijya batubwiye ari like ari commentaire ari partage yo bete bita ngo ni share nyene ari comment hanyuma katubwira hajya bavuze ngo subscribe buga subscribing nyene ntikananya bibujye kugira ngo inyuma y'ino show izindi show zizokurikirana ibindi biganiro bizokurikira uzoba wabaye wa mbere kubibona ico uzoca ukora nigiki kibona ikiganiro kigiye ko jutura je nyine utore link uyisabikanye nabandi ibintu byo kugumuhezagirwa wenye no yabahe nabandi hayima nabaryohirwe none suko nuko rero tubashimire kwa mwafasha akanya kanyu umukadukurikirana ndetse dusure duhure mu kindi kiganiro kizokurikirana aho butaha bye Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.